umuyobozi w'ishure yishwe arashwe na RDF inkotanyi abasogosi. Aha ni muri Karehe, ahazwi nka Ecole Primaire do Karehe muri village ya Chambobo. Naho nyene imigwano ntiyoroshe hagati ya FRDC Wazalendo n'imbwebwe za Sarambwe RDF abasogosi. Redi tabara twigwaneho tuva muri village ya Chambombo tugana mu yindi village nyene itoroshe, ari village yitwa Bushungululu. Ni village n'iyindi village ya Nyarugusha kuri axe ya Katare. Imigwano ni myinshi cyane, harimo ama ambush eka n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Tukiri mu burasirazuba bwa Kongo turaza kwibanda cyane kandi ku makuru ajanye nuko ibitero bidasanzwe bishoboye kuba vyokogwa umwanya n'umwanya. Aha ne mu gihe bari bateguye ko bazotera Uvira n'utundi duce twenda dutandukanye ku munsi wa mbere kuva Paul Kagame atangura kuvugwa ko yagwaye canke ngo yoba yanyikishirijwe hariya mu gihugu c'Ubudagi. Yari map yo kurasa no gutera no kwisubiza umuji wa Uvira nkuko yama yabikoze. Musanzwe mubizi igihe bafata batera Bunagana Paul Kagame soho yarari, bafata Bukavu Paul Kagame soho yarari, batera muri Uvira yari yagiye kuraba match yari mu Bufaransa umengo nimba ntihenze. Misi yose yo haba hari bitero Paul Kagame ategerezwa kugwara canke akanyika kuri plan diplomatique canke imbere y'imbuga ngurukana bumenyi. Ariko motifu yiwe canke ikarata yiwe yamakoresha ni ya Paul Kagame yagwaye yagiye kuvurizwa mu Budagi. Uko niko abikora. Rero hari alerte, hari induru nyinshi ziriko ziratangwa n'amakuru ariko aratangwa na bamwe mu magroupe y'abawazarendo. Musanzwe harimo aba VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, hakabamo n'abafadeco ariyo force d'autodéfense de Bukongore n'izindi nyinshi. Aba rero bariko barandika bandikira igisirikare ca FRDC na leta ya Tshisekedi ariyo Kinshasa kugira barabe ko bofata amamezire canke bofata decision yo kugira barabe kungene bo kwitegurira urugamba ngo canke bagire contre-offensive batere utwo turindiro bariko baragenda biyegeranirizamo narijya. Twebwe turi mu Burundi tumaze kubatumenya amabase militaire ariko arubakwa hariya mu burasirazuba bwa Kongo, bobo babizi neza na neza ijana kwijana. Iruhande ya makuru hari ama axe ariko arategurwa cyane canke ngo ama axe ari vize. Ariyo mpamvu mu byo begeranya byose harimo ibisasu birasakure, ama misile, amabombe, amaobi n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye byo mu bwoko bwa artillerie. Rero axe iyindi rivize ni axe Remera Bijombo. Axe Remera Bijombo ni axe nayo nyene bafata ko mu hantu hazogabwa ibitero vyihuta atari rino joro ni ku munsi wejo canke aho bukera. Baracagira baramezira barabe kuko vyarangiye propaganda z'uko Paul Kagame agwaye hariya mu Budagi ari uwo munsi bari guterera ko birangira bisivye imisi 3. Byasivye itariki 27, bisiba itariki 28, bisiba itariki 29. Nuno munsi itariki 30 haracare amakuru avuga ko hanugwanugwa igitero karahabutaka hariya mu Buvira. Nuko vyifashe baracari Magabo narijya hari injyane zadutse. Rero uburasirazuba bwa Kongo canke Kongo muri rusangi rushwa niyo igisibije. Ubu hari akagwi k'abashinga amateka badashaka ko Purusi guverineri cyabura amatare Purusi wa Uvira ahaguma. Ivi byose turaza kubirabira hamwe akanya kadukundiye ntiturangiza tutagiye muri Ituri, aho muri territoire ya Njugu CRP RDF ni gisirikare canke kiroberi kindi gikomoka mu Rwanda cabaye kiraja kutangiriza hariya nkuko ADF ya Uganda nayo nyene iri hariya ni mu ntara nziza ya Ituri. Aha naho iki kiroberi cara ikigandaguye abantu bagera ku 9 mu gihe naho nyene kitariko kiroroherezwa hariya. Kanya kadukundiye turabigarukako nakanya kabandanje kabakeza cyane. Turaza kurabira hamwe no kungene Paul Kagame mu Rwanda yateguye amahiganwa ya volleyball, hanyuma stade birangira igaragaye bamaze kubona ko ata muntu numwe yitabiriye, haba abanyarwanda canke ibihugu vy'amahanga baca kuyuzuza igisirikare, ariko byose vyabapfanye ubusa. Rero reka tugaruke mwido nido inyuma ya kano karuhuko.
ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri ano makuru n'ubusesanguzi bwo kuri uno munsi n'igenekerezo rya 30 n'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026 turi ku musozo turiko turarangiza ukwezi kandi ndizera neza ko twakubanyemwo neza aha ni mu gihe ndabifuriza amagara meza amafaranga ubumwe n'iterambere mu miryango yanyu mu miryango yacu ntibagira gukengurukira abasanzwe bakurikirana ibiganiro vya Flohi Podcast TV muri mu Burundi mu karere ka Yase Afrika Asia Amerika Oceani Iburayi eka no mu furuka zine zisi reka tutabatebeje canke ngo turandire duhere kuri ano makuru y'umugabo akaba ari se w'abana akongera akaba umushinga nahe w'umuntu yitwa Sebutagwira Harerimana Jacques uyu Sebutagwira Harerimana Jacques akaba ari umudirecteur canke umuyobozi w'ishure rya EP Kalehe akaba yagandaguwe n'izinyeshamba za RDF Fred Tabara abasogosi AFC M23 bigenze gute aha hari mu gihe AFC M23 ngo bariko barashaka kuja kwigarurira bimwe mu birindiro vya Wazalendo na FRDC babaguye gitumo babagiriye surprise basanga aba Wazalendo na FRDC ntibasinzira canke niyo basinziriye bari muri babandi ngo bagona bakanura n'abandi bagona bakanura aha rero naho sahandi ngo ni mu mavirage cane cane aho imigwano yatanguriye ni mu mavirage angahe cane cane ayamenyekanye ni village ya Chambombo harabaye imigwano ikomeye cyane gose kandi iyi ikaba yatanguye mwijoro mu bukerera umutaga wose urarangira birangira izi mbwebwe za Sarambwe zineshejwe zica zisubira inyuma mu gusubira inyuma rero kubera bataye canke babuze aba RDF inyeshamba izi mbwebwe za Sarambwe nyinshi basubiranye inyuma n'agashavu bagenda ngo barica abene igihugu bagenda bahura nabo baba bari ku mamoto n'abandi bagenda batandukanye niho bashika kuri uno muyobozi w'ishure rya EP Karehe ariwe twabasomeye Harerimana Jacques baramugandagura bamwicira ngo mu maso y'abantu kumutaga izuba riva aha bamwagiriza ko ngo yoba akorana canke agafasha Wazalendo kubika ibigwanisho canke kubaha aho bacumbikana rijya asanzwe ayoboye ishure uko niko vyagenze kugera naho Jacques umuyobozi w'iryo shure rya EP Karehe yicwa muri village habere nk'imigwano si Chambombo gusa hariho n'indi village n'izindi village zibiri imwe yitwa village Nyarugusha kuri axe Katare hanyuma na village Bushunguru canke Bushungururu biravana village Bushunguru naho nyene harabaye imigwano myinshi cane RDF ihuza RDF M23 FRDC Wazalendo n'abafatanya bikorwa babo aha ni mu gihe ngo aha n'ubundi nyene RDF twigwaneho na Red Tabara bariko baragenda kugerageza barabe ko bose kwisubiza ibirindiro bagiye barakwa ibirindiro bagiye baratakaza bagenda bagana batera ibirindiro vya Wazalendo na FRDC ngo barabe ko bashobora kuhisubiza ariko kuko nabo nyene bazi ico bagwanira ubu Wazalendo si ya migwi ya kera mwita ngo na indiscipline ngo baricana bagira ukuna kuriya ubu baramaze guhabwa amaformation ahagije rero vyarabataye kuwa amazi birangira bahatakarije igitigiri nyamwinshi bahitamwo gusubira inyuma uko niko vyifashe hariya ku mirongo y'urugamba ku ruhande rw'izi mbwebwe za Sarambwe muri izo village duhejeje kubasomera ya hariya muri territoire ya Karehe muri territoire ya Karehe nuko bimeze hanyuma hari alerte iyi alerte simwe ni alerte nyinshi ni imwe mu ma alerte amazi imisi ariko aravugwa twamatwa bibabwiye ko hari amabase militaire ariko arubakwa mu burasirazuba bwa Kongo iherukwa kumenyekana kuje kugaragara ni base militaire iri Nyangezi ariko ubu rero sabarundi canke twega abanyarwanda turiko turabishaka ku mugaragaro ni Wazalendo bonyene bandikiye FRDC bandikira na Chisekedi aha amwe mu makete dufise nkuko mubibona hano kuri ekra ni kete ya FADECO ni Force d'Autodéfense Debout Congolais aho bandika bavuga ko hari ikintu citwa attaque ou menace imminente dans la 33e région militaire
urumva ko nimba ari kambi nimba ari akarere ka gisirikare ka 33 hari ikidasanzwe hari attack hari amakenga yuko bashoboye gutegwa umwanya n'umwanya kumvo zuko abasirikare b'u Rwanda bako baragenda barundanya ibikoresho bongera birundaniriza muri utwo turere cyane cyane aho hari iyo ako karere ka gisirikare ka 33 hariya muri Sud Kivu. Uyu rero abivuga akaba ari usanzwe aserukira iyi Fadeko, akaba azwi ku izina rya Baguma Ruteranya. Ibi bikaba biri mu itangazo canke ikete yanditse aryandikira hitwa Katobo, kuko ikete hariya munsi basinya handitse fe a Katobo par Baguma Ruteranya. Niwe avuga ati turiko turabona ibikoho ko turabona imiduga, turiko turabona igitigiri, hari ikintu kidasanzwe kiriko kirategurwa, igitero gikomeye cyane kiriko kirategurwa kugira bisubize umuji cyane uri strategique wa Uvira, kuko mwarabonye ko muri Uvira bahavuye badashaka kuhava, basohoye itangazo ko bahavuye ariko birangira bahagumye. Nuko vyifashe. Hari nandi makuru avuga ati RDF M23 Red Tabara, ndasubiramo RDF M23 Red Tabara, ngo bamaze kuba bariko barabona iyi migambi y'ukungene bashaka gukontrataka Uvira, Red Tabara nayo iri kiriyegeranya. Red Tabara musanzwe mubizi ko ari kiroberi, kimwe mu biroberi by'abakomoka mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, kikaba cavutse mu 2015 inyuma yaho bagerageje guhirika ubutegetsi bwa nyakwigendera nyanicubahiro Petero Nkurunziza muri 2015, bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi bikaba vyagiye biravugwa n'umuyobozi wacu, abayobozi bagenda batandukanye b'igihugu bavuga ke la jeunesse canke abarundi ils sont regroupés, entraînés et aguerris, ngo barabegeranirije kandi twagiye turababwira ko bagenda barabakura mu makambi hariya mu Rwanda, bakagenda bakabaha inyigisho za gisirikare, bakabambika, baje kubaforma, bakabarungika ku mirongo y'urugamba kugira baragira amazowezi yo kugira ngo barakunyere bazotera igihugu cy'u Burundi. Aha naho abanyamurenge badakomoka canke batemeranya na Paul Kagame, abanyamurenge b'abakongomani, kuko hajya bari bavuga ati twe turabakongomani, haro nabandi bivuga twe turi abanyamurenge nsombe tutsi wande. Ivyo niyo ntambara canke n'injyane ziriko ziratabura abanyamurenge. Harabitwa Kagara, hakabaho nabandi basanzwe bayoboka Paul Kagame. Abanyamurenge rero basanzwe batayoboka Paul Kagame baremeza neza ko bicwa canke bagiriwe genocide kuva mu 2016 kuduga hamwe nino Red Tabara. Murumva ko atari izina giza cane canke atari umuhari wovuga ati ngo urikuragira ivyo haranira urinda kuja kwica abanyamurenge, nabo ataco bazira. Kumbure bavuga ati tugomba gukura ubutegetsi bwa CNDD-FDD n'abandi bayobozi abari mu Burundi, tuhashira ubutegetsi bwacu twiyumvira, ariko urenze wumva bari impliqué mu bwicanyi bw'abanyamurenge. Ndekonda kotinga notebya ça c'est pas moi qui dis ça, niko amakuru ari ku mbuga ngurukana bumenyi, amakuru ari officiel mu maraporo atangwa n'abanyamurenge, maraporo atangwa n'ibigo bijejwe agateka kazi na muntu mpuza makungu, aravyemeza neza ko abanyamurenge canke Red Tabara iri yagirizwa ico gikorwa cyo kwica abanyamurenge hariya za Bijombo, Minembwe n'ahandi hagenda hatandukanye. Rero aba Red Tabara ngo bakaba bariko bariregrupa muri territoire ya Mwenga, ngo ku birometero 50 wegereza umuji wa Uvira. Aha muri Mwenga ngo bakaba bari mu duce canke bari mu marokalite yitwa Magunda, bari muri lokalite zitwa Magunda n'indi lokalite yitwa Ruminuko, uko niko biri canke Ruminuko, biravana. Magunda sinzi pronunciation kungene imeze, mugabo abakongomani nyezina bo barazi aho ndiko ndavuga baca bahatahura. Muri Mwenga rero izo lokalite zibiri ngo niho Red Tabara twigwaneho na RDF M23 bariko baragerageza kwiyegeraniriza barindiriye ifirimbi ya aso kugira basimbire ku muji wa Uvira. Ariko ndibaza neza ko bino birinda bidushikira ko naba nabivuze gisirikare ca FDNB, gisirikare ca FRDC, wazarendo n'abafatanya bikorwa ikana leta Tshisekedi n'umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi wa Kongo. Ndibaza ko biba vyamaze kumushikira nawe nyene, bikaba bitaramushikira
mu muhipasi yano makuru mu mubwire uragaba hari ibitero bidasanzwe biriko birategurwa ariko bakaba babizi nkuko byavuzwe muri no kete na communique ya Fadeco nibagire contre offensive nibatere giturumbuka batere bino birindiro canke hano bako bariyegeraniriza kugira baje guhungabanya Uvira bamaze gufata Uvira indoto bafise mwumvise ko igisirikare ibivugwa ko ari igisirikare abasirikare ba Zambia bamaze kugira mu ntara ya Tanganyika muri Mulilo na yes Mulilo na Moba ariko benshi nkuko baje mu commentaire canke banyandikiye inbox bambwira Fleury bako baratangaza kari abazambia ariko bajya n'abanyarwanda ngo mwebwe inkotanyi ntazo muzi inkotanyi ikibi ziragikora zikongera zikagiherekeza kandi zikaciyemerera aho batanze amakuru bavuga ati bajya bose binjiranye muri Sud Sudan ni inkotanyi bajya bose binjiranye muri Central Afrique ni inkotanyi bajya bose bako rinjira na Zambia ni inkotanyi ni mwitegerero ko Kongo ida bahagaze magabo itere canke ibashwiragize ikoresha ingufu isanzwe ufise za gisirikare Kongo barayitabaguye atagisiba hari Republique Kivu Republique ya Katanga n'ibindi byinshi bingo Republique Kongo n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye harabampaye makuru menshi cyane no kugerageza tuyasesangure tuyige ko hamaturabe ko ivyo akora dushikiriza arivyo uko twababwiye rero nuko tubakengurukire akanya tubahirize akanya ariko nuko ngene ndababwiye muri territoire ya Ituri muri province ya Ituri territoire ya Njugu CRPADF bakababisha abantu bagera ku 9 bunyamaswa nkuko bisanzwe mama mubona baturira imiji nibindi bigenda bitandukanye nta gishasha ndabakengurukiye ndabibutsa ko nta Flow podcast ivatamwebwe mwarahezagiwe mugira umunsi mwiza eka muze mugire n'umunsi mukuru mwiza w'abakozi ciao ciao